mbega ho ikubagurwa rirengeye mu rugo kuko urumva nk'uyo mudamu uburyo yapfuyemo yakubiswe n'umugabo mpaka aracikana mbega nko mu gihe hoba hariho nk'ikubagwa rirengeje mu rugo ese umugore yashobora kuvuga nti reka mbanze nsohoke gatoya cyangwa yovuga ati kuko arakaramata reka nemere muri icyo gihe iyo habaye violence physique umuntu akubitwa akabagazwa umubiri ashobora kuvunwa cyangwa kumena ijisho cyangwa gute muri icyo gihe ntibyitwa kwahukana byitwa guhunga arashobora kumuhunga umwanya ashobora kurindira akaraba ko uwo muntu yohinduka azokwikosora muga nta muntu ubwiye ngo guma mu rugo ubona yuko ibijya ariko aracamwo bishobora gutuma abura ubuzima icyo nta muntu yocankuraja bavuga ngo niko Imana ivuga niko birivuga oya biri baravuga ngo umunyabwenge yabonye ikibi kije ari ikintu rero ni byiza yuko iyo hageze violence physique ukubita ntuho gutabagaza umuntu ushaka kuvuga ngo guma ngaho ngo niko bimeze ejo ni wamugumiza yuko hari n'abavyeyi bakubwira ngo subirayo ngo niko zubakwa uyu muntu yasubirayo agashikira ku buhiri ejo agapfa uwo muntu ni ukuvuga yishwe mu bimwishe nawe ugiyemo ni ukuvuga rero ntiwamugiriye inama nziza natahe asubire muhira abavyeyi biwe nimba kibafise bagende babwira abavyeyi umugabo wiwe ati umwana wacu nubwo twamubahaye aguma ari umwana wacu ntitwamubahaye ngo mumwice cyangwa mumugire uko mumugaze ubwo rero umusore wacu umugabo wiwe bimeze ukubuye twe tubahitura ngo umwana wacu nimuhanura umuhungu wanyu amenye ingene buba ku rugo amenye ingene bafata umukenyezi n'ivyakunda azosubira asubire atubwire tumuzane muri ico gihe rero ari violence physique bashaka guhunga ugataramuka gatoya mugabo ntuba wahukanye urindiriye ko ibintu bisubira mu buryo yego cyo kwambwira umugore wanjye cyangwa ukambwira ibintu nuku shit ncara mubwira wewe rero uzuri yubara bugi ibintu byagenze uko bituvuga ati ku mudamu wanjye sindakabati mugabo wumva bigira kubera iyo byibitsemo hari igihe bizogusamburira mu nyuma cyangwa usanga utanguye kudevelopa ikintu cyo kumwanga wawe nawe nyene akavuga ati nawe kwa kundi nyene yarakandi yumvise ari umuntu yavugira inama itari nabizana yego ugati burya rero nubwo tuvuga ko nakari inshuti nubwo twibaza ko ari umugenzi no kugenda bukebuke kubera ibi bintu yambwiye uko nuko muca mumenya ingene mu bitereta muri kuba ntukemerera umuntu n'umwe wo muri famiye iwanyu aza kugutunira urutoki umugore wawe yego yazi ubabuza hakika nawe wa mugore wenyine hariho n'abagore usanga bava mu miryango nyene igoye usanga basuzugura umukwe hagomba kumufata nabi ni wewe utegereza kuvuga ati pakesi ntimusubire kumusuzugurira umugabo ati n'umutware wanje yego ikindi cya gatanu cendeka ni ikintu cyo kudahishanya yego kudahishanya mukayaga utuntu twose ndabaramukije cyane abantu mwese muko mwadukurikirana bivaye naho muherereye ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV uno munsi uri special nagutegura ikiganiro musanze mumenyereye gica kuri Roy TV arico ingo n'umubano aho natumiye n'umuinvité ari special nawe se wundi ani Apotre Isidore Mbayahaga muramuzi mu biganiro bitandukanye muramuzi ko ari n'umwungere umukozi w'Imana rero twabonye yuko muri kino kiganiro ko asanzwe ari n'umupapa kandi yubatse biragaragara ko n'urugo rwiwe ari rwiza yubatse neza rero ndazi aza kutiyagira byinshi ako kugira shino munsi arico ibanga ry'urugo rwiza mbese naho bipfira reka rero sindabicisha amajambo mbanze ndamwakire kuri micro za Roy TV namba arico yorenza ko kumwidondoro
n'akajambo abatekerera k'ibanze akavuge kaze cyane kuri micro za Roy TV. Ndabakengurukiye cyane murakoze kuduha karibu. Yego. Ndamutsa n'abariko baratwumviriza aho baherereye ku mpande zose z'isi. Ntaco norenza kuko ibyo mwavuze byumvise n'itondoro yanjye iyo irahagije. Yego. Sawa, reka rero twasabe mu muko dukurikirana mubandanye mudukurikirana namutarakora abonnement ndagusabye ugire subscribe ungire kandi ugire j'aime urazogira commentaire hanyuma niba waragiganiro cyose cyane ugire commentaire ko muhakaze Apotre Zdombaye haga kuri micro za Roy TV. Si je no musi ravuga ati ibanga ry'urugo rwiza mbega niriye tuzi ko mu muryango hari umupapa hari umumama hari n'abana iyo Imana yabahezagije ibibondo mbega inshingano ku mpande zibiri niza ibintu by'ibikorwa cyangwa se niza inshingano umupapa cyangwa umumama yo kwitwarika mu rugo kugira ngo urugo ruheze rube ijuru rito. Ego murakoze cyane kuko mubajije ikibazo ciza mu gihe nyene kinagoye ku byerekeye ngo n'imiryango. Yego kuko turiko tubona kenshi ngo n'imiryango za kino gihe ziriko zirasambagurika ku mwanya muto cyane ku muvuduko muniniya byerekana yuko hariho ingorane zitandukanye ziriko zirahungabanya ingo n'imiryango. Rero muravuze muti mbega ni ikihe umuntu yokora nibangiriye kugira ngo urugo rwiza urugo ruryoshe urugo rurimwo nyene umunezero. Yego ni ikintu gikomeye cyane. Ubwa mbere hoho urugo ni projet y'Imana. Niwe yatanguje iyo projet. Imana niyo yatanguje projet y'urugo. Yego niyo yashingiye ubukwe bwa mbere. Yego icyo gihe mbere nta na pare na marene bari bahari. Byadutse mu nyuma biki. Mu yindi mvugo urugo rugomba kuba rurimwo ubucuti bukomeye hagati y'Imana n'abubakanye. Yego nibyo banga rya mbere rikomeye cyane. Iyo umugore n'umugabo bafise iryo banga mu mutima ry'uko ivyo bagomba gukora byose umwe wese mu nshingano ze nk'uko babivuze agomba kwishigikiza Imana mu byo akora mu vyiyumviro mu byo bakorera uwo bari kumwe bubakanye. Ico gihe bose baraja hamwe bagasenga bakamenya ko urugo rurafise umwansi yitwa Satani. Yego Satani ntagomba yuko abubakanye baryoherwa. Ntagomba yuko urugo rumererwa neza. Ntagomba yuko rwoheza rugatera imbere. Muri ico gihe ca mbere bakora cirukana Satani mu rugo mu gusenga. Aho Imana iri Satani yinjira. Icya kabiri ni ikiganiro hagati y'umugabo n'umugore bakamenya yuko umwe wese yunganira mugenzi we kugira ngo urugo rugende neza. Rero iyo umugabo yumvise ngo birivuga ngo niwe mutwe w'urugo niwe mutwe w'umugore agaca abona yuko menga umugore ni umuntu ari ngaho gusa atajambo yogira mu rugo canke ngo agire iciyumviro yoterera mu muryango, urwo rugo ntirubaho ruca rumererwa nabi. Kuko bwa mbere abagabo bakwiye kumenya Imana yaratwitegereje iravuga ko dufise intege nke hari ibyo tudashoboye. Ibona rero ko uwo dufasha n'umufasha ari witwa umugore. Umugore mbere wanashaka naryo zina ryiza Imana yise umufasha. Urabona mu nyuma haje amaterambere ibindi byitwa ngo ni ba sheri n'ibyaje mu nyuma ho bageze aho bitwa ba bebe n'ibintu mugabo izina ry'icubahiro Imana yahaye umukenyazi mu rugo no kwitwa umugore. Rero muri ico gihe rero harakenewe ikiyago cyo kumenya ingene bafata iby'urugo bakabyubakira hamwe ikibagoye bakakimenya bose bari kumwe. Nimba ari umugisha winjiye bawumenye bose bawuhe intumbero. Nimba umugabo avuga ati jewe uko ndoza amafaranga ngira ngo imodoka atabajije umugore arakosheje. Kuko mu bisanzwe ashobora gusanga yabaganire bakagira inama mu rugo icihutirwa atari kugura imodoka. Bavuga ati tuzogura imodoka hanyuma reka tuba tondera ikibanza twubake inzu twubakira abana tugira aho tuba nakarimo kuri bavugira aho bubaka. Muri ico gihe iyo nama hari igihe usanga iciye isumba inama umugore akubwiriye basanga isumba ivyiyumviro n'imigambi we wari ufise. Mugabo kubera kuganira ukumva urarushijwe ukavuga uti iyo nama ageze niyo nziza mugahindura. Muri ico gihe rero ikiganiro kirakenewe. Ikiyago hagati y'abubakanye ikintu ciza aho bishoboka. Ikindi nuko abantu
bomenya yuko umugabo ariho uvugira n'inkinzo y'umugore wiwe. Yego. Umugore ntashobora kugira iteka mu rugo mu gihe umugabo atarimuhaye. Yego. Ifo ko umugore umuha valeur washaka imbere y'imiryango y'iwanyu, imbere y'imiryango y'iwawe, imbere y'abagenzi bawe, umugore akumva ko ari muri confort yo kuba ari protege. Donc akingiwe n'umugabo wiwe. Tugaruke kuri Bibiliya rero nayo iravuga ati wa mugore we ugende wubahe umugabo wawe. Sibyo? Ngo nk'uko ishengero ryubaha Kristo. Sibyo? Mu yindi mvugo umugabo nubwo yogira umugore mwiza ibyo byo kuraba inyuma ikarato gitekeye umuntu. Yego. Iyi ni housing uko umuntu wewe nuri ariko aravuga. Yego. Urabyumva? Nubwo yogira umugore mwiza afise amashuri afise umuryango mwiza avamwo avuga ko ari umuntu mwiza gutyo umugabo biramuha ishema biramwumva amerewe neza. Mugabo iyo hageze ibyo byose ko biburamwo cya cyubahiro. Icubahiro. Wa mugore yubahe wa mugabo. Ibyo byose bicika ubusa kuri wa mugabo. Ntabyo asubira kubona aca yumva umenga afise agahinda n'umubabaro agatangwa no kwicuza igituma aragize ubukwe n'uyo muntu. Hari n'igihe cyo umenga ntakwiye no kwitwa umugabo. Urumva rero ni cya kintu rero bavuga ngo umuntu wese ijambo ry'Imana amenye ko ritamanukira ubusa. Nimba Imana yavuze ati wa mugore ubaha umugabo nuko Imana izi icyo umugabo akeneye kugira nawe ahindukire akubera umugabo mwiza agukunde. Umuntu we yaravuze ati nimba ugomba yuko umugore cyangwa umugabo akubera marayika mwubakira akajuru. Yego. Kuko marayika nta handi aba mw'ijuru. Urumva rero ugomba ko umugabo agukunda muha icyubahiro. Yego. Ico kintu bakironka n'ukuri abagabo turazi ni twese agomba muri kimuga abari muri chaise roulante ari gishomeri abatacu yinjiza mu rugo ico gihe ageze iwe agomba kuba umwami mu rugo. Yes. Ico kintu utakimukoreye biragoye kuko ndiko ndabivuga kubera hari abagabo benshi bagwaye agahinda mu ngo zabo bafise intundu n'umubabaro ndetse bamwe bakagwarana bya bigwara bikabahitana by'amavesi kubera agasuzuguro kava ku mugore. Bika kenshi hari igihe usanga umugisha wo mu rugo uciye ku mugore. Ugasanga umugore niwe yize ubutunzi mu rugo niwe akorera amahera menshi niwe afise iteka canke ikibanza ciza muri societe baramwizeye mu kazi keza mu mabanga ya nariya. Iyo rero avyibagiye akibaza yuko aguma ari bya bindi no muhira kuko hari umuntu nk'akarura abaye nka directeur general n'umugore agaca yibaza yuko kubera afise umugabo w'umufundi cyangwa mu maso muhira cyangwa umushoferi uko bari ugaca ugomba nuko niwashika muhira wa mugabo wawe agufata nka deje wiwe urabicuritse biragoye. Ni umva ni ngorane ibyo wogira byose ushitse muhira uri umugore ubaha umugabo. Umugabo nawe Imana iravuga ati wa mugabo wewe ukunde umugore wawe. Yego. Mu bindi byose bibaho umugore arakunda cyane yumva ubuzima bwiwe butotahaye bunaze bumeze neza abona ko akunzwe mu rugo. Yego. Ukunda umugore rero ntibigusaba yuko aba umugore atagira defo atagira ikintu uwo munegura ko cyane agakosa yokora. Iyo ukunda umuntu mu bisanzwe umukundana n'amadefo yiwe ntube wa muntu kumublaminga misi yose cyangwa kumukarira kumwereka ibitagenda neza gusa wa ibintu byose uvuga uti ndabizi wewe nta kigenda ni bibi. Umugore agomba muri utwo tuntu twose akundwe. Iyo akunzwe akabona urukundo ruruzuye na bwa butunzi butabonetse nimba atari karagurirwa impuzu n'ibirato bigezweho umwanya wose nimba atari karasohoka mu maresitora akomakomeye naho wowe bwata abandi banyonga imodoka agenda yabinyonga umugabo mu gihe ashika imbere y'umugabo wiwe akabona arakunzwe hari igihe ibyo byose avyibagira urukundo rukamubumba cyane. Rero abagabo bagomba kumenya gukunda umugore si ukumuterera ibintu uvuye ko namuhaye amahera birakwiye ko namuhaye itongo arafise imodoka afise ibinini. Abagore uko baremye
ntibaremye nk'abagabo oya ako kantu akabuzemo ko kumwereka yuko umukunze umuha agakomplima umwishimire umupresente uri mu bandi umubwire twa tujambo nyine tumuryohera kubera ivyigwa vyakozwe bivuga yuko ibarabara rinyaruka rishika mu mutima w'umugore bica mu gutwi niho rica utujambo twonyene tw'urukundo utwo kumuhaya ko kumushariza umubwira ukuntu nyene yego rero mu bisanzwe nutwo tujambo bashaka niwamugurira impuzu ejo akazambara ntumubwire uti uraberewe izo mpuzu azoza kuzambara abona umenga wapi sivyo niyakugaburira yigoye yagiye mu gikoni aragitegura neza ku meza uraje urarya ati nta n'igisanzwe nta kidasanzwe kirimo n'ibyo nabisumye ibyo n'ibisanzwe ntumubwire uti madamu wakoze cyane ndahaza kandi watetse neza ejo uwo mwete wo kuja gutegurira uragabanuka donc urumva abona umenga byose rero naho abantu bakwiye kumenya yuko iryo n'iryo banga y'urugo rwiza umugabo azi ubwenge niyo umugore akoze ikosa agiye umanganya akitwa utabibonye hanyuma ikindi gihambaye iyo bibaye byo gukosora kirazira gukosora umuntu ugishavuye murindira ishavu ribanza rihere nimba hazoca n'igihe mufata ukuboko mujana ahantu mwicara gutire mugabujya rero hari akantu nagomba kandi kagushavuze hari akantu nabonye twakosora kugira ngo n'ubwo wacu rumererwe neza ukabimukorera mu rukundo ugomba gukosora mu rukundo arabyumva akavuga ati sukunkarira ni ukugira kameme ibintu byose bigende neza muri ico gihe rero aho ikindi no kuvuga ni protection yindi yo ku miryango kuko hari imiryango tuvukamwo iyo umugabo avukamwo niyo umugore avukamwo ni ikintu cya mbere mugomba gukorana kubabuza kwivanga mu byanyu kwivanga mu rugo rwanyu baramukazi banyu banyoko n'abanyogosenge n'abandi iyo kenshi mutabacira umurongo wo kubarimita aho batarenga hari igihe birangira basenyera urugo rwanyu numva banavuga cyane ngo bashiki b'abagabo ahanini barakunda gusenya ingo birashika kenshi kuko Bibiliya tubwira ngo umugabo azosiga se na nyina n'umugore asiga se na nyina ni ukuvuga babane akaramata mu yindi mvugo abantu bakwiye kumenya wewe utegereza kumenya ni uprotege umugore wawe kuko hari igihe umurongora bashikawe bari bafise abagenzi babo nabo bari bifuza ko ari bo borongora sivyo ukabanga ukirongorera uwundi ni ukuvuga uyo mugore ari umuzanye ntibamukunda ntabwo bamwishimira hari gusanga hari uwundi muntu bari bishimiye mu bagenzi babo yoha hari n'abagabo usanga bose banyina bishari kubera avuga ati uyu mukobwa aje mu rugo aje kumbuza ibyo nahora nironkera ni ukuvuga umuhungu wanje ahembwe yangurira igitenge umuhungu wanje yagize ubu n'ubu yagize uku n'ubu wowe ntavyo nkironka kubera priorite ntakiri mama wawe priorite n'umugore wawe ni ukuvuga abona ibintu bigabanutse kwa kutamenya hari igihe aca avuga ati umuhungu wanje ntakifasha kubera yaronse umugore anyanka niwe amubuza kume mu buryo butakibirekure kubera afite izindi responsibility rero ni byiza yuko ntukemerera umuntu n'umwe wo muri famiye iwanyu aza kugutumira urutoki umugore wawe kirazira ubabuza hakiri kare nawe wa mugore wenyine hariho n'abagore usanga bava mu miryango nyene igoye usanga basuzugura umukwe hagomba kumufata nabi ni wewe utegereza kuvuga ati pakest ntimusubire kunsuzugurira umugabo ati n'umutware wanje ikindi ca gatanu cendeka ni ikintu cyo kudahishanya kudahishanya mukayaga utuntu twose jewe ujya ukambwira umugore wanjye cyangwa ukambwira ibintu uku shitse ncara mubwira wewe rero uzi uriyubara burya ibi n'ibi byagenze uko bituvuga ati ku mugabo wanjye sindakabati mugabo wumva bigira kubera iyo ubyibitsemo
hari igihe bizogusamburira mu nyuma cyangwa usanga utanguye kudevelopa ikintu cyo kumwanga wawe nawe nyene akavuga ati nawe kwa kundi nyene yakandi yumvise ari umuntu yavugira inama itari nabizana akavuga ati burya rero nubwo tuvuga ko nakari inshuti nubwo twibaza ko ari umugenzi no kugenda buke buke kubera ibi bintu yambwiye uku nuku muca mumenya ingene mu bitereta muri kuba mukamenya inshuti z'ukuri mukamenya abagenzi nyabo mukamenya n'indyarya mugendana mukamenya umuntu wese aho mumushira ikibanza mumuha mu rugo rwanyu no mukamenya ukuntu mukingira urugo rwanyu icyanyuma mvuge rero cyangwa nti umuryango burya umuryango ugarukira ku mugore n'umugabo abana ntibari umugore n'umugabo kubera iki abantu bace bitwaza ivyara kuko ushobora kuzana umudamu ntimushike mu umwana sivyo hari ni gusanga bivuye ku kibazo cy'umugabo umugabo ntikiba ikibazo cy'uko uvuga ngo we nta muryango ufise kubera atamwana uraronka cyangwa umugore utangure kumujyagabura kubera yatevye kuronka umwana atabyara mwe muri babiri mugize umuryango ico gihe rero ibyara n'umugisha Imana yitangira niyo yonyene itanga abana mu gihe mugabo yemeye ko mubana hanyuma ibyari gateba shanka ikabura ntibisobanura yuko hari kibujije yuko urugo rwanyu rubagwiza ivyo abantu bavyumve neza cyane kuko harabibaza yuko ndongo y'umuntu azomvyarira siko bimeze hari n'abarongora motife aronka abana umugore se watanga ibyara ibyara yatangwa n'Imana rero ugomba kubimenya ikintu cya mbere gishobora gutuma byose bigenda neza nturongore umugore kubyo umwitezemo urongora umugore kubera umutima wamukunze nawe wa mukobwa ntuje kurongorwa n'ibintu witeze by'amahirwe uzoronkera muri urwo rugo ngo urongorwe n'umuhungu ubona kudakunda atarukundo ruri muri ibyo byose ntagishoboka umushinge bihagararako urukundo turiko tubona muri ino minsi abantu ubona ati barahezagiwe n'ukuri bagize urugo rukristo ariko mu minsi mike ukumva harabaye divorce mbega aho hariho amakosa akomeye nyamukuru twavuga duti aya makosa mu by'ukuri arinze ashika mu rugo arashobora gutuma urugo rusambuka ati n'ukuri iki kintu gishitse woyamanika ubwa mbere hoho biratubwira yuko niwafata umugore wawe asambana umuhicete mutandukana agenda mugare hano avuga ati ni byiza yuko umuntu yo kwihanganira ibimugaragaza mu gihe wumva yuko ikosa yabaye ni cya kintu cy'urukundo nakubwira iyo ukunda umuntu kumva ko mukunda nyine nubwo icyo kiba cyamushikiye hari igihe cy'uvuga uti oya nubwo byamuri iyo sanganya ndamukunda cyangwa nawe arankunda ndabizi ni sanganya satani yamuteze umutego baca gucihanganira tukabandanya rero muri ico gihe si ngoma ngo umwanya wose kibaye uca uvuga ngo rero ngo nituvane oya ntibikunda hama ikindi kintu abantu batazi bashobora ko satani kubatera mu mutego umuntu ashobora kubaho agukorera ibyiza 99%. Mugabo hagira kimwe ikibi kibi akoze kimushikiye ugaca wibagira 99% byose ukamuhora ico kimwe gusa rero menya yuko ntiwagiye gukwa mwijuru wagiye gukwa umuryango kwa naka bavyara abamarayika bavyara abantu umuntu rero aje gutsitara aje gukora ikosa mugabo mu gihe ubona ko agicujije atari ingeso afise nawe ushire mu kibanza cy'uvuga uti none yaba ari byo byashikiye niba ari byo nabuye muri byo byagenda gute ni byiza yuko abantu bamenya nimba Imana yaravuze ati ugira umugore kandi muzobana akaramata no kuvuga ngo bavuga ngo tuzotandukanywa n'urupfu ni byiza yuko umuntu wese niyatsitazwa no bubakanye ntaca avuga ngo ndaronse imbarutso y'ingene tuvana ivyo bigira umuntu ubura atagukunda iyo umuntu atagukunda
yamakuru aho witwaza yego kugira ngo ati nofatira kuki kugira tuvane umugabo ntushobora kuba n'umuntu atana rimwe muzogira ico mupfa ntawe uzopfa rose muri iyi si yego muzokwama mufise ibintu mudahurije kandi hazokwama ari akantu gashikira umwe he gashikira uwundi muri ico gihe rero uja kurongorwa cyangwa uja kurongora wavyiteguriye uyu muntu niyagira ingorane tukagira ico dupfa nzomwihanganira nintamwihanganira uzobunaniwe rero abantu baje kurabira kuba ariko barasambura kuko muri no minsi ahe n'abitwa abakozi b'Imana ngo ziko zirasambuka bagira amadivorce bakahukana bamara bakanishigikira bakavuga yuko ngo byemewe twahamagara ko mwidegemvye ari mu mahoro siko bimeze abantu bareke kwigira kubo byananiye ahubwo baza barigira ko babishoboye bajya ubona babana bagenda brothers bari sheri shushu ni ntuzo bibaze ngo mungo zabo ntacyo bafise bapfa kirahari umugabo ico baragisuzugura bakavuga ati kini cyomuza kwibanira n'umukunzi wanje nzomutungana naco kuko nanje barafise cyo nyihanganiye rero muri ico gihe abantu bagende barabe neza ntibavuge ngo urabona ngo zeko dusambuka ari nyinshi bimeze ukuye naje bingoye oya ni barahabire umuntu yigira kuba ashoboye ntiyigira kuba ananiwe iyo wigishijwe n'uwo byananiye nawe unaniwe hari inkuru nariko ndasoma ayo muri umudamu w'umunigerienne yari umukozi w'Imana gusa ubu yarapfuye kandi yari umuririmbyi abantu benshi baramuzi vraiment indirimbo ziwe yarahimbaza hamwe kumva ati ego nukuri ndumva ko ikirere cy'ijoro kimanutse uyo mudamu yapfuye yishwe n'umugabo babana umutware wiwe umutware we nawe bariko kumucira urubanza yuko nawe bomwica bamumanitse mbega ko twumva ko hariho amakosa iryo kosa urashaka kugihangana cyangwa ko ari babarira kubwa gwa rukundo nyene Imana idusaba mbega ho ikubagurwa rirengeye mu rugo kuko urumva nk'uyo mudamu uburyo yapfuyemo yakubiswe n'umugabo mpaka aracikana mbega nko mu gihe hoba hariho nk'ikubagwa rirengeje mu rugo ese umugore yoshobora kuvuga nti reka mbanze sohoke gatoya cyangwa yovuga ati kuko ari akaramata reka nemere muri ico gihe iyo habaye violence physique umuntu akubitwa atabagazwa umubiri ashobora kuvunwa cyangwa kumena umujisho cyangwa kugira gute muri ico gihe ntibyitwa kwahukana byitwa guhunga arashobora kumuhunga umwanya ashobora kurindira akaraba ko uwo muntu yohinduka azokwikosora muga nta muntu ubwire ngo guma mu rugo ubona yuko ibijya ariko aracamwo bishobora gutuma abura ubuzima ico nta muntu yocankuraja bavuge ngo niko Imana ivuga niko birivuga oya biri bavuga ngo umunyabwenge yabonye ikibi kije ari ikintu rero ni byiza yuko iyo hageze violence physique ukubita nko gutabagaza umuntu ushaka kuvuga ngo guma ngaho ngo niko bimeze ejo ni wamugumiza yuko hari n'abavyeyi bakubwira ngo subirayo ngo niko zubakwa uyu muntu yasubirayo agashikira ku buhiri ejo agapfa uwo muntu no kuvuga yishwe mu bimwishe nawe ugiyemo ni ukuvuga rero ntiwamugiriye inama nziza natahe asubire muhira abavyeyi biwe nimba kibafise bagende babwira abavyeyi bo umugabo wiwe ati umwana wacu nubwo twamubahaye aguma ari umwana wacu ntitwamubahaye ngo mumwice cyangwa mumugire uko mumugaze ubwo rero umusore wacu w'umugabo wacu wiwe bimeze ukubuye twe turagira umwana wacu nimuhanura umuhungu wanyu amenye ingene bubaka urugo amenye ingene bafata umukenyezi n'ivyakunda azosubira asubire atubwire tumuzane muri ico gihe rero ari violence physique bashaka guhunga ugataramuka gatoya mugabo ntuba wahukanye urindiriye ko ibintu bisubira mu buryo yego reka tumushimire cyane Apotre Isidore Haga ku mpanuro zubaka na cyane ashikirije mu kiganiro ngo n'umubano namba yakajambo kanyuma yohereza ko yashikiriza abariko baradukurikirana kanyuma ko kugara ikiganiro hamashe duheza tubasezere mwege mwese mwadukurikiranye oya sinomvuga ijambo ryanyuma ijambo ryanyuma rivugura
kandi nzosubira no kuvuga no hanyuma ego nakajambo ko kugara kino abantu kiganiro kugira dukurotire neza n'ababwira ngo hunga icyaha naho sawa tugushimire rero ku mwanya mwaduhaye mwaretse byinshi mwaretse akazi muravuga ati reka n'ukuri twitabe mikro za Roy TV ndabakengurukiye nabi ego dushimire namwe mwese mwadukurikiranye ndabibutsa gushira muri commentaire impanuro namba zakubatse andika muri commentaire namba ico terera andika muri commentaire mubikogira s'abonner ou utaragira s'abonner yari Bella Shaka kuri mikro za Roy TV mu buhinga bwa kamera turi kumwe na Pasi tumubwire ati kudoshaka mu kazi kawe Roy TV Bella Shaka weekend ciao ciao Mutangwa muri Roy TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV nyaragase cyutinduta Roy TV